inzamba irasamirana. Amakuru na Jean Baptiste Bireha. Turi kwa kabiri ingerekerezo rya 8 mu kakaro no mwaka 2026 nshuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Inzamba cyakawe ndabahaye mwiwe canke baramutse banye namuherereye njyasango ry'amakuru mu Kirundi nayo kazakwashimikiye kuri zinga nkuru zikurikira. Bigenekereje muri 8 mu kakaro no munsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ingwara y'umugera ufata igitigu, ingwara yandukira cyane umugera wa sida. Ahinga mu by'amagara y'abantu basaba abanyagihugu kwipimisha hakiri kare. Nayo imidogo ni myinshi magendesha amapikipiki muri komine Gihanga bavuga ko batoroherezwa mu kazi kabo kamisi yose abakwa amafaranga y'umurengera n'abapolisi. Basaba inzego zibijejwe guhagurukira ico kibazo. Amakengani yose mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'Uganda bamaze amezi 3 batagira amazi, bakavuga ko bashobora kwandura ingwara zifatiye ku isuku rike. Aya n'ayandi ni mukanya sangwikazi. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba.org. Ndaseye kwaramutsa. Mwezi 8 Myandagaro uko mwaka utashe harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ingwara y'umugera ufata igitigu. Mu Burundi iyo ngwara iri muzibangamiye amagara y'abantu, mbere ikaba yandukira cyane nk'umugera wa sida. Abahinga mu byekeye amagara y'abantu bahanura kwipimisha hakiri kare no kwicandagisha. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Jean Georges Kibogora. Ingwara za hepatite bivugwa ko ari ingwara ziri mu zibangamiye amagara y'abantu ku isi no mu Burundi harimo. Ni ingwara ziterwa n'imigeri 5 ariyo A, B, C, D na E. Imigera ya B na C ikaba ariyo yandukira cyane mbere kurusha n'umugera wa sida. Burundi bivugwa ko ibice 4 n'ibice 6% by'abanyagihugu bagendana umugera wa hepatite B, nayo ibice 8 n'ibice 2% bakagendana umugera wa hepatite C. Ibiharuro byo mu mwaka w'2018 ushira w'2019 yerekana ko ku bantu 5 batanze amaraso ibice 2 n'ibice 5% bari bafise umugera wa hepatite B, ibice 4 n'ibice 4% nabo bakagira umugera wa hepatite C. Ivyo biharuro kandi ngo vyagumye vyiyongera. Iyo migera ya hepatite rero uyanukira cyane mu gihe cyo kwibaruka hagati ya nyina n'umuvyeyi, mu gutera inshinge zitagiriye isuku, mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, hamwe rero no mu mate. Mu kwikingira iyo ngwara abahinga bahanura abavyeyi bibungenze bose kwipimisha kugira ngo bamenye ko bafise iyo migera. Basanze bayifise naho bagaca bacandagisha abana bibarutse mu gihe kitarenga amasaha 28 inyuma yo kwibaruka. Umenya ko imigera ya hepatite B na C itera ingwara za cirrhose hamwe mbere na kanseri y'igitigu. Ubushiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko ingwara z'igitigu bwa B na C ziri mu ngwara zibangamira amagara y'abantu mu Burundi. Abagendana igitigu cyo mu bwoko bwa B baharugwa mu rugero rw'ibice 4 n'uduce 6% mu gihe abagendana igitigu cyo mu bwoko bwa C bari ku rugero rw'ibice 8 n'uduce 2%. Ubushiranganje bw'amagara y'abantu basaba abanyagihugu kuza baripimisha kugira bashobore kuvugwa hakiri kare. Kurikira muganga Fidele Nkezabahizi arongoye ubushiranganje bw'amagara y'abantu. Uyu munsi utwibutsa ko ata muntu numwe akwiye kwicwa n'indwara ishobora gukingirwa, gupimwa hakiri kare no kuvugwa igakira neza. Leta y'u Burundi yasubiye kwemeza ko kurandurana n'imizi indwara z'igitigu ziterwa n'imigera bishoboka mu mwaka w'2030 hamwe twese twoshira ingufu hamwe. Mu Burundi indwara z'igitigu zo mu bwoko B na C ziracari ikibazo gihambaye c'amagara y'abene gihugu.
bikekwa ko hafi 4.6% by'abenegihugu banduye indwara y'igitigu cyo mu bwoko bwa B, mu gihe abashobora kuba banduye indwara y'igitigu mu bwoko bwa C bangana n'abantu 8.2%. Naho hamaze guterwa intambwe ishimishije mu gukingira, mu gupima no kuvura izo ndwara, haracari abantu benshi batazi ko bazirwaye, ivyo bigatuma bayivuza batevye, mbere bamaze gushikirwa n'ingaruka mbi. Leta y'u Burundi izobandanya gushira inguvu gukomeza igikorwa cyo gukinga indwara y'igitigu yo mu bwoko B biciye gucandaga ibibondo, kwegereza abenegihugu aho bipimishiriza izo ndwara, kwegereza imiti abenegihugu, gukomeza guhimiriza abenegihugu kwikingira no kwitwararika amagara yabo, hamwe no gukomeza gukurikirana no kugenzura kwiragira izo ndwara. Ndahamagarira abakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu, abarongoye abandi mu bisata bitandukanye, amashira hamwe adaharanira inyungu za politiki, ibimenyesha amakuru hamwe n'abasanzwe badufasha bose gukomeza kugira uruhara kugira ngo umuntu wese amenye yongere yikingire izo ndwara, hanyuma uwanduye izo ndwara aronke ubuvuzi bubereye. Ndarikiye abenegihugu bose kwipimisha izo ndwara z'igitigu hakiri kare, kwikingira no gukingira abandi izo ndwara, tutibagiye no kuzivuza hakiri kare. Abagendesha amapikipiki muri komine Gihanga ni mu ntara ya Bujumbura batekewe n'ubwoba, bavuga ko batorohewe mu mwuga wabo, bemeza ko baburabuzwa bakakwa amafaranga n'igipolisi cyo muri ako karere, bagasaba inzego zibishinzwe ko zohagurukira ico kibazo kugira bashobore gukora akazi kabo neza mu mutekano. Idonido na Pierre Gahungu. Nk'uko abo bagendesha amapikipiki babitwiganiye, ibyo bibazo bahura navyo babimaze n'iminsi, bakavuga ko n'akazi bagahevye kubera ko hejuru yo gukorera mu ruhombo amafaranga bakoreye bakayaha abapolisi, haba harimwo no gukiza amagara yabo. Igikoni ko dusigaye duhigwa muhongo tutari icyo tuzira n'ukuri, uku ni uguhohotera abantu ntibikwiye ubwoba n'agahinda. Twebwe mutubabarire mutubari icyo uyu mupolisi adashaka. Niko umuntu aba ari mu kazi kiwe atakibazo afitanye n'umuntu, ariko ugatuzwa muri ubwo buryo. Ntawe ugendera ku ipikipiki ariko arakora muri iyi minsi aho iwacu Igihanga, kubera abapolisi batwirukako badusahura utwacu. Aho baba bashaka ko tubatorera udufaranga, kandi utabikoze umwasi wabo abo bagufatira ipikipiki baratwara nta n'ikigongo. Mugenzi wacu bahatwe kuwiki bamwirutse ko na ziriya pikapu zabo kugeza aho bamugonga. Ubu dufite abantu kwe yagize Imana ararokoka, ashyize amagara yiwe ariruka ipikipiki. Rero none kandi biteye ubwoba, uyatwaye igipolisi rero hari iwacu yararahiye ko ategerezwa kurasa umumotari. None karasize ingani dukora tubakira, hanyuma imiryango yacu nayo ikibaho gute ko ariyo turiko turaronderera kwira. Bakaba babuze ayo bashira nayo bamira, bibaza uko imiryango yabo igiye kubaho nihatagira icyo abategetsi bo hejuru bakora kandi mu maguru masha. Inzamba. Umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura Buja City Plaza wadugije imitahe kubashaka kujamwo, wahora ku bihumbi 103 by'amafaranga y'amarundi agiye kuja ku bihumbi 111, mu gihe mu madolari ikiguzi cahora ku madolari 103 kigiye kuja ku madolari 111. Byashikirijwe kuri uyu wa kabiri na Fabrice Manirakiza yatanguje umugambi wiyubakwa gisoko Buja City Plaza. Hari mu gihe hariko harugururwa igice ca kabiri cyo kwakira no kwegeranya imitahe muri uwo mugambi. Uwo mugambi mukaba wahawe ku gice ca mbere, wahawe ikiringo c'imyaka 24 yo kwisubiza umutahe no gukuramwo inyungu. Tumukurikire. Umutahe wahora ku bihumbi 103 by'amarundi ubu uraduze ku bihumbi 111 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe wahora ku dolari 103 ubu uraduzugiye ku dolari 111 y'amanyamerika. Ibice 8 kwijana nivyo bigiye kuba inyongera gaciro y'imitahe yose yaguzwe
mu gice ca mbere, ni ukuvuga abaguze imitahe bose mu gice ca mbere bavyita prime d'omission canke issue premium. Iyo nyongeragaciro ikazova ku mitahe yose igiye kuzogugwa canke kwinjira muri iki gice ca kabiri, ikazogabugwa inyuma y'iki gice ca kabiri giheze haharuwe neza igitigiri c'imitahe yose yinjiye mu gice ca kabiri, kandi abashoramitahe bose bo mu gice ca mbere bazoba bemerewe gutora ako karusho kabo. Abinjiye mu gice ca mbere no mu gice ca kabiri agaciro k'umutahe kazoguma kangana, ico bita valeur nominale. Menya neza kandi uwuguze umutahe mu gice ca mbere aremerewe kugura umutahe no mu gice ca kabiri mugabo ku kiguzi caho umutahe ugeze. Umugambi wa Buja City Plaza uri mu bice indwi. Iki gice ca mbere catanguye kubakwa ni inyubakwa y'ubwoko bwa shopping mall igeretse incuro zitanu, harimwo n'igice co munsi bita cave. Iyi nyubakwa itegekanijwe kubakwa mu kiringo c'imyaka 3. Umugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa, faze ya mbere, wahawe ikiringo c'imyaka 24 yo kwisubiza umutahe no gukuramwo inyungu, hanyuma inyubakwa igasubizwa leta. Imyidogo ni myinshi mu mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nakivale mu Uganda, bavuga ko bamaze amezi 3 atamazi bafise, bakaba bafise amakenga yo kwandura ingwara zifatiye kw'isuku rike. Tubaza mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriye. Nkuko amakuru ava ngaho mu ikambi ya Nakivale bitumenyesha ngo haciye amezi 3 atamazi arangwa muri iyo kambi. Isoko ryacu rikatumenyesha ko impunzi zigira hafi kilometero 8 kugira zishike ku kiyaga Nakivale kuvoma, ariko ikibabaje ngo nuko ayo mazi ari mabi cyane atano ushobora kuyanywa kuko yuzuye imicafu. Impunzi zikaba zifise ubwoba bwinshi ko zishobora kwandura ingwara zifatiye kw'isuku rike. Kambi yacu ya Nakivale tumaze amezi arenga 3 atamazi meza tugira. Afata urugendo rurerure rurenga ibirometero 8 tumanuka tuza ku kiyaga Nakivale kugira ngo tujye kuvomayo. Hari n'ibindi shyirahamwe ryitwa Nsani ryari ryaragerageje kutuzanira amabomba hamwe kandi ariko navyo byahise ko amazi akizamwo, kandi amazi yayo nta kindi twayakoresha atari koza ivyombo, gukora amasuku yo gukoropa n'ibindi. Ayo mazi nta suku na rike yari afite ku buryo umuntu iyo yiyahurira ko ngo agiye kuyanywa. Abantu bafite amakinga rero ubu nibo basigaye babikora mu buryo bw'urudandazwa bakaja kuvomera abantu, ariko nabo nyene usanga ibido imwe y'amaritiro 200 bayigurisha 10,000 by'amashiringi. Ayo mafaranga ni ukuri ni menshi, nta muntu yoyaronka byoroshye. Aha simvuze naho indwara zifatiye kw'isuku zimaze iminsi zibonekeza muri bamwe muri twe, cyane cyane tifoide rero yakamejeje mu bana, mu bagore, biteye isoni, biteye agahinda. Impunzi zo muri iyo kambi zisaba ishyirahamwe HCR ryitaho impunzi gukora ibishoboka byose kugira ico kibazo gitorega umuti. Rero turasaba ishyirahamwe HCR ko mu byo ridufasha byo kwitira gukemura iki kibazo cy'ikena ry'amazi, kuko turabangamiye cyane n'imyanda ya hato na hato. Utuzu twa tugumye natwe dusigaye tudumamwo amasazi kubera ko atamasuku tukidukorera. Umunuko uhari nawo sinzi uko novuga. Ukizira mu kambi yacu wakigwa n'iyo minuko kubera ko ata masuku agihari, nta mazi. Ahantu ata mazi ari nta buzima buba buhari. Kuri amakenga yose Ruganda rwa Radio Inzamba Tekawe twagerageje kurondera abarongoye ikambi ya Nakivale kugira tumenye ico bakiriko kirakugwa, ariko ntitwashoboye kubaronka. Urakoze Bertrand Ngendakuriye nungaje dusozera no makuru, nkabashimiye mwebwe mwese muteze yompi, ngashimira n'abagenzanje umwese witikiwe afashe kubatekaniriza mugire aho mubahwe mwanyu mu byanyu na gahwana.